iyo rero ni sandorari yo muhungu. Ni sandorari. Ni sandorari. Hajya urubanza ni ubugeni ni bwiza. Hajya ugize ubugeni bwiza n'Imana iraguhezagira. Kandi uzanye umugore mu nzira nziza n'Imana iraguhezagira. Hajya ari Imana y'abamariye. Imana y'abamariye riyo. Imana y'abamariye riyo. Urumva wowe rero genda witegure neza n'Imana ibigufashemo. Wewe nta kibazo. Hama nakangene tuzohashika. Ikizobura hari muvuma. Niho mugurira imikate ngaho iryoshe. None ko waguma muvuma. Indani hari imikate iryoshe cyane. Urire n'uruganda rego imikate. Iyi niyo Fondation Mariam. Boulangerie Me and You. Je nahora ndavyumva babivuga ku maradiyo ngo uciye kuri Cardito ngo umanuke ngaha. Aha ni heza cyane. Ni heza bakora imikate myiza. Kandi ngo nawe ngo n'umudejo ngaha. Je nkora ngaha. Abakozi bose bo ngaha. Niyo uzogira ikibazo uzoze ngaha. Imikate yanyu ni yakari. Ntangorane. Sawa rero. Murakoze. Wewe rero amafaranga yawe urabona ko mpaye $100 siko mugaje nzo yagusubiza mu marundi. Ntangorane. Uri mwene wacu. Imana ikuja imbere. Sawa naje ngiye kuba ndabandanya ngaha ndaba abakozi. Asha we genda upambane kabisa. Imikate barayiba. Wewe genda upambane. Mama we ashine yenyewe. Bite rero Ivan? Nsa. Amakuru yawe. Ndashima. Eba, je buriya tuvugana mvuye muri Band Boy. Ntako ntagize nakoresheje ubujanja bwose uko bushoboka. Ndabe ko no mwumvisha Big Fari yazaze muri rya rubanza. Wapi? Ikibazo rero uzari iki? Ngo kubera ko yohuriramo na Satbi. None se amaya tuzobari? Iyo bifu yabo turayikeneye. Avyo. Rero cye cyabaye ingoma. Je nashaka urubanza kugira ngo rubanza rwagakura. Kuko mariage jewe yanye shaka izobe ize yandike histoire mu gitabo. Mariage VIP. Nta bintu byo mufite nato ndiko ndashaka. Kandi bisaba yuko ijya mpuzu gusigishika. Impuzu yahe? Ya mpuzu mwe rubanza. Kandi wayitumye Dubai we? Naje nkene kabisi kanzu imwe y'amateka. Naremenda gideni. Naremenda gideni. Kugira ngo ibintu bise neza. Ahubwo rero reka ndakubaze. Wowe iwanyu byipanze gute muri komite? Twebwe muhira mutama ni umenga aguma ashaka guhara. Mugabo jewe navuze nti ahare ntahare. Ngiye urubanza ntegezwa gukora urubanza. Yo yari karavuga ngo kubera ngo nje na mahera mfise. Ngo ntumira abantu bake. Wo ivyo bibaho go. Je nibiba dushaka ko tugira nyene hamwe bimwe bya FIFA byibagirwe mwisite. Cyawibaza abantu ntabatumiye ngo bambone. Wumva bizwa. Kandi rero fisa wa fie d'honneur. Bangana gute 65. Sinzire iwanyu rege nto nashaka urumva. Je nshaka umbwire aba fie d'honneur we wateguye. 65 kuvuga yuko umu fie d'honneur acafatana n'umugabo babita gute bajya abagabo. Aba garçon d'honneur. Uku. Ndabwiye ko azaba amateka. Ahubwo jewe rero. Kajya gakobwa rero kajya gatoyi kawe. Ukabwira kagire bouche bée. Bouche bée. Ni jaruzi. Kubera iki kagiye kurongo kataragera. Nico gituma rero. Tugira aha ivyo bindi ubuzima ningaha nyene kwisi. Uravyumva? Ubuzima ningaha nyene kwisi nta bintu birebire basi. Mani mwe muzomfatisha. Imitsi yose mukarose mukarutera ngaha muhira. Aho mushigamisha. Nka urazi ko mutamaca bibona ko nta tongo. Yamisha ngo dufata nabi. Wowe. We umuntu ashike Samana 20 basonye Samana 10 ngo bamukure 16 kandi urazi ko hari interrogation umunsi. Interrogation nibiho ko wasivye hari. Jere karekana hari byo nari nize. Nari gutonda taco nize. Umva nabwire. Ejo sinacerewe. Duse ku muryango kuri portail. Mungu tora ko sinkoni kugira twinjire ku ishuri. Ari inde? Ujya represent. Umengo n'abakoroni. Niwe yari yitonde. Umengo n'ababerge. Tora ku muhungu inkoni. Yewe gaye. Ahubwo rero nimba ari uko jewe ejo kabisa ukunda yibona jewe ejo
nimba ari uko ahubwo ni mureke n'inkuru z'amashuri ba Eh. amastress y'amashuri n'amaki kwanza murazi ko wa mwigisha wa wundi yahora duha circuit logique ari mu kugira urubanza Inde? wa wundi yaduha ndibagize naji wiwe bigira imana oya nzenya Dr Sule voilà Eh. Dr Sule Emugurira urubanza. nta rubanza yogira ejo jewe nari ngiye gutembera kuri wa mukobwa twigana wa wundi nasanze basaniye nyina wiwe invitation ngo y'urubanza kujya mugisha Dr Sule kandi kandi ngo urubanza rwiwe ruzubera muri ville Oya. ndakurahiye Nigera yapigitse. ugera pigitse urabona buka rero yo mwishuri yari ifise level ni na level no arama nibyo nagira mvuga ujye ubona yo ushobora urubanza jewe ko numvise ariko yaronse sponsor ku komuni wabo ari muri Amerika wabo ndimo wabo aho mwifisinisha sinamenye ngenda byumvise numva rero urubanza rwiwe ujye mu professeur murabe neza n'umwesco c'est fini les histoires ntagira umuntu amvuruga jewe n'ubu nta muntu nkeneye ko ampanura bya bindi bariko bagira ibintu muri komite ngo bariko barampangira oya nje urubanza naragwipangiye jewe kuva ku mutwe gushika ku musozo nta bintu birebire jewe ahubwo rero ikindi shana agenda kubaze je mama yake arambaza kubera we ashaka security ari hano abapolisi yatumiye bazoza kugira nyine se jewe narondeye igisirikare ntuzi ko mutamara umuntu uzega ari we ntaco badusha bakorana igisirikare tuba dushaka bajya baguma kwibarabara kugira ngo ntihagire n'umwe arengana uramaze kubona kujya kwinuze humura vraiment humura bamaze kubona ngena president arengana abapolisi n'abasoda baba bari mwibarabara ico jewe naramaze kugitunganya ico ntikigutera ikibazo wewe humura jewe ndahari kubwaho kugira ngo ndakunezereze ku buryo urubanza rwawe hamwe abantu bose abakobwa bose bazovuga ati twebwe twarahomvye tuza kurongorwa n'ujya mu nkuru no kumwe baravuze ngo muto baraguciye ko ngo nuzoronka umugabo yo none barageze ha kuzaraza sanga muhira hajya baca umugani mu kirundi ngo witonzamira ibinoze rana wewe hari ibintu yihutiye hari ibintu atabonye ubu turi muri 2020 mariage VIP ravyumva nashaka vuge make je hajya nyakweri ndamwumviriza gusa ibintu yivugira ngura kenye ibiki n'ibiki akana nawe sha nanje namubwiye ati warihuse ahubwo umva jaruzi kubera ngira ntwago n'umuntu afite amahera ujya rekana ndamubwiye rero ko ufise umugenzi wawe ari Dubai uzontumira imodoka wewe yaciye ahaguruka wewe kauka wewe rindire urubanza wewe uzoburambarira kamera ni zine ziza ziriko gusa zirafata urubanza hari nakandi kamera kajya kagenda hariya hejuru ntigazobure ijya yo yibuze wowe no candabihe kandi kwa Filipo nakari gahari ijya nta yari hari drone nta yari iriho hariho tujya dukamera duto na image ya karite bufisi drone wowe tuza kabisa nanje gabasha nkeneye ko abakobwa bo mwisite tubanamwe bafunga umunwa wewe bakureke murazi rero hajya ujya mwigisha tubirafe kabisa na mahera afisi ariko afite se wiwe numvise ko niwe baherutse kugira ko ari we yazuba chef ubona byumva se we afise amatongo za kigeri zose za rugaramu hose ni se wiwe gusa ayo n'amatongo ya se wiwe sayi none azagira urubanza kumera se wiwe none ubwo aro afi bagira urubanza abana babo birashika nyone no se imfura ya mbere none none ndababazi ubwo rubanza rwa Messi we muntu tuzogende cyane zoba ndi hajya muri president umuceri wa bivuga mw'ishuri rero Messi invitation ifise invitation oya ntendra bavumba azodutumira uko numvise umugore we ariko aravuga ngo ku muryango hazo ari abapolisi none wambaye costume umupolisi yo kuzibira wambaye costume atebe hayo uko numva mariage yiwe na bya invitation irashushe agenda wari we wese Mama mu bamwita Sisule udashize ko doctor ariko nivyo kabisa Dr Sule na bintu vya invitation bijya bintu bya wa wundi yagira mariage ninde wa wundi yagira ujya musi ama invitation mariage ya Filipo rero yabaye akarorero ya Dr Sule rero mu gihugu cy'u Burundi none hinge kwanza ku rubanza rwa Dr Sule musogenda mwebye Jene ngita abavumba jewe kabisa nari ngene kujayo rero ndakwereka ingene tuzohinjira murondera amabaje yambika amabaje
kandi nivyo urabe ingene tugenda ariko jewe nagahuso mfizogina nambaye nagahuso mfise umva zo kwa kakandi kiwanje kagashatse uko navyumva ari amakoti twiyubahe uzorondera amashashi azobinjya tuzozitekere muhungu erega hari igihe umuntu ajya agaca bisigaza bijya biramba ahantu numva azoba abagasodonere 63 oya igipolisi igisirikare ega birakase muhungu birakaje ebana nje mwanya uragiye bana nje kurabugari kwenje nakarusha n'umunsi wabona nitwiza mazi jewe zubarondera kwa kabiri tupange programme kunzogenda ku rubanza rwa Dr. Suri ariko rero umuntu ndera agakoti nazogenda namba ntamuzo mfise jewe kake kiwanje jewe nta kibazo aho ni sawa yamuguzanye ibyo gutira je byo sindabikunda atako mfise nzogera wana imisi myinshi yego kabisa wahora hinonika none nzi umugabo ko twagana tubishimani erega ubundi umugabo mani wana mugana urapotera sana wewe na ubuzobibona mani niwagira mariage wana reka kuvuga impamvu za mu mariage ahubwo muhungu ibintu biko biravugwa mu isi we izo nkuru azumva nzanzi yareka we wariyemeye ngo wagize mariage wana hariho vuga naziyo mariage vraiment yanje ntizwi yareka hariho umujama aje agufuta Dr. Suri uramuziho uramaze kumwumva bo je ndamwumva ariko si byahatari nyene byahatari ngo wana ariko ategura mariage avuga yuko agomba kugupinza we no kuvuga we warakoze ibintu uriyemeye wana rero nawe aja kurenza erega mariage mani si higanwa mariage urayitegura bama ukisunganya neza mukayikora ntabyo kurabira ku muntu ngo nakayagize ibi nibi urategura wana nukuri wari wateguye nawe ariko je ukuntu ndiko ndavyumva bamuvuga ko ari nawe aja kurenza reka urazimba nenda kubwire honye numva muri mariage yo urabona yuko atana abadesere kwanza barenze bari wifiti wowe yatumye ko bafizo wana abadesere bose uziko bashoboye ukuntu ndayumva kweli zo bari iswaga kabisa we ni wihende we wari uzosanga uri nuwanyuma mbere kuri yo umvira mariage mani ndagusigura icitwa mariage mariage ura prepara bien ukayitegura ofete consommation yayo inyuma yaho uzokoresha iki ntavyo kuvuga ati je naho yari kuba ari simple mugabo inyuma yaho nkiberaho neza nta nakimwe ariko na mariage yanje yari imeze neza kuko nayiteguye imyaka 5 ndiho ndaprepara mariage imagine ewana kweli wari wakoze umuti kabisa gusa rero grand frère ewana wabona Philippe urazura umugenzi kandi wazisinje kugira ngo ndakuvogere nyene ngo ndaguponda gusa rero nawe uko ndavyumva ararenze kweli nawe bro ukome impanuro ntuzokwigere urabira mariage kundi muntu utegure gwawe hajya urabona ntuzenye urabona bijya bintu bitatu umuntu agendera ku by'ubuzima hajya urategura ati eske mariage burya ashobora yateguriye rimwe mariage hamwe no gupfa gasaba yasabye amadeni nyuma yabo agashaba bamufata bakamwica ku madeni birashika kweli uko je ukunumva ariko arayivuga naho namuzi neza menye uburyo yo bafise kweli numva ari mariage izoba irimo ibintu vya gaspillage nyinshi gose kandi wibuke nujya mujama sindamuzi neza ariko ntakajije nawe mu bintu by'uburyo wana je no kuri naje uko ndamwumva sinzi yuko yoba nyene abayeho mu buzima busanzwe ari umuntu nyene afise amahera menshi nuko yoba yakuyandi muganda kekangira ngo yagiye kwaka ama credit kuko numva ariko akoresha manuze menshi ayakoresha amadepase menshi wewe rero we mwegeranye wewe ugerageza kumwumvira ukumvira koko nyene ukamuhanura nyene mariage ngene imeze ndumva reka haranira urubanza runiniya umenga inyuma ntaka araharanira Okay kweri je ukuntu ndavyumva yego nzoraba kuko ni n'umugenzi nzorangene ndamuhanure numve ko yogabanya ibintu by'amadepase kuko rero masinzi aho yoba yarakuye mu mahera kuko ari gakoresha amahera menshi nzomuhanura numve ndamubwire nkukumbariye yuko n'inyuma ya mariage ubuzima bubandanya wanashima gusa nimba ata bintu by'amadepase nawe wakoresheje byo kuva mu nyuma ngo baze kukurondera nukuri wari wakoze gusa nawe nimba yo caza kukurabira ko ngagupinze akaje kwaka n'amafete biramusha kwera ahubwo wana wereka turi kumwe ya Jevre mu mbayo neza mu mariage yaraheze mbayo neza ndaronka ivyo mfungurira umudamu turambara
nawe rero ujya mu jamara unayipanze uko nyene nta nakimwe ewana je kweri urazi kubera asanzwe ari n'umugenzi kubera mbona n'ibintu byo ngaha ubuzima bwo ngaha busigaye bugoye wereka kweri je nzora ndamuhanure muga yasi nta kundi kuko niba amaze kuvyipangira kweri we rero urakoze rero kuza ewana we safi kweri gusa twari dukumburanye kweri we tuzo ashe ngazohera kwiyo mariage kweri yego tuzoteguza guhura turabukuna kora umuti niya nantumira naho numva ndabiye oya ngiyazo gutumira nangorane ashe ndiye ubutumire bwiwe rero ewana we safi kweri wewe urakoze cyane okay je nakunze umukobwa twigana mwishure urukundo yankunda nigo namukunda ahejeje kwiga acagenda i Burayi mama kwanza rero telefone ntuzegasha atuga ngo nta mariage twakora igipro ndakiza Philippe nageza umuhonda mu mutwe kwanza costume ryo nyene nzokwambara nta numwe nzofa aribona kuva yakaba costume kwanza akwiti buto ngano nga ashinzo mandari inzara ndakewa Disimas bite musaza urakomeye nukuri kw'Imana buriya jene nariko ndakurondera kugira ngo uzombere pare ko jene nariko ndaraba umupare adashobora kuzoguma ngoro mupare nyene ashobora kuronka umuduga ashobora kwironderera ikoti oya kabisa umusheri wanje ameze neza yahiye ashaka urubanza rw'agakura rutarigera ruboneka ngaha mu Burundi je naje ntuzi ko jewe ntigera je sindekona naje sinigera nanigwa kabisa we rero ebana shaka uzombera umupare yego kabisa hama mbewe hajya muri nuza muri banke nta mukopo boshobora kuguha numva je nashaka ndabe nk'ukuntu yuko noronka basi ni miliyoni na 2 zo kongerereza kubera ko mutama yahumaganye mungu yanse kugurisha gwa rufrizone yanse kabisa mwe nuwo kubita mu ruhogohogo ntapima kugurisha frizone ni problem we rero umviriza nta kundi ko umva bidakunda kugira ngo usaba kugakopa muri banki je nta kundi reka nzogende ndabaza abagenzi nyene ndabe yuko umwosoza arampa 100 kugira ngo basha nkora urubanza rwo gakura rutarigera ruboneka barujya rubanza rwa Philippe je rwarankuyeshwe imama mungu asha Philippe yari yititumwe gusa rero kijyana igiharuro yadutese n'ukuri kijyana igiharuro yadutese hajya segwe niwe yabihagazemwe kuva ku ntago gushika ku iherezo sawa kabisa nta kibazo wewe urambera gusa umupare nta kibazo kabisa komera sawa wazo ari pare sawa kabisa sinarinzi ku mutima wawe wobaye urutare nta kibi nakugiriye sawa kabisa rero nkuko wumvise imipango y'urubanza rwanje rwashushe rwakamvye wa muhungu nirwa nicaye ko nategura mariage imwe hamwe n'umukuru w'igihugu yicaye na Philippe hajya Philippe je namubwiye ni Philippe wewe nzogutera correction hamwe wowe usigara wenyene wifashuka ayasha na Philippe yaratwemeje hajya ahantu kweri Philippe rero nta bintu byo kuvuga ngo ni self service uzogenda wisereve hazoba hariho n'udukapu ugaca utahanye ibyo kurya